Bavuga ko barambiwe no kurima hama hakimbura abandi batazi n'imvune baba baragize mu kurima. Abo n'abanyagihugu bo ku mutumba wa Rurambira bidoga bavuga ko ubusuma busigaye bukorwa mu mirima yabo bwabaye ndanse. Uyu munyagihugu yaganiriye na RPA aravuga imitumba ibangamiwe kurusha iyindi hamwe n'ibiterwa bikarigwa n'ubwo busuma. Abanyagihugu bo ku mutumba wa Rurambira zone gishiya komine Vugizo intara ya Makamba na cane ugacimbiri ka Rurambira na Nyambeho basugarijwe n'ubusuma buriko buhabera na cane ubusuma bwo mu mirima aho umunyagihugu arima kugira ngo azikura kuyi wavyuka mu gatondo ugasanga umurima bareba wimbuye cane abasuma ariko bahera mu mirima y'ibigori aho hari heze ibigori ubyuka mu gatondo ugasanga umurima wose baraye bamyoragije ibigori byose. Abo banyagihugu bavuga ko bababazwa cane no kubona abajejwe intwaro n'umutekano ataco bariko barabafasha kandi ico kibazo bakizi bakabasaba kuvira hasi rimwe ngo bagwanye ubwo busuma bwabaye ndanse hataraduka ingendo yo kwihanira. Ico twasaba rero abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano nuko bofasha maze atararenga inkombe kuko abanyagihugu tugeze uhageze ko twirarira rero nitwirarira tukaja mu mirima yacu hakaza umusuma turabona yuko amaraso azohava aseseka kuko aho tugeze turarushe turarambiwe n'ubu busuma buriko bubera mu mirima yacu dusavye rero abajejwe intwaro bazitira amazi hararenga inkombe. Ubusuma rero mu mirima y'abanyagihugu bukaba bumaze iminsi bwibonekeza no mu makomine ya Kayogoro na Burambi. Amakuru ava mu ntara ya Makamba akamenyesha ko ibibazo vy'inzara n'ubukene vyugarije abanyagihugu ari vyo vyoba ari intandaro y'ubwo busuma.